niganwa gicicaro ca mbere hano mu gihugu cacu c'u Burundi rigiye kuba rijako akaburungu canke risozerwa ku mugaragaro. Urukino rwa mbere rurabera uyu munsi hariya kuri stade Urunani hagati ya ekipe ya BG Green Maze na ekipe ya Muzinga isa 9. Ma ekipe araza kuba amanutse mu kibuga, byumvikana ko afisha ariko imeze. Pajo adufashe reke afisha abantu kugira ngo tugende tujaniranye, ariko kandi si ivyo gusa kuko ku munsi w'ejo wa gatandatu kuri NPPC Aigle Noir bazokwakira umugwi wa Garage Express ari naho baca baharerwa igikombe. Rukinzo bazokina na ekipe ya Flambeau du Centre kuri stade Urunani. Musongati barakira ekipe ya Bumamuru birumvikana igiteka. Message Ngozi bakina na Interstars. Vision barakina na ekipe ya Vitalo. Kayanza United bakina na ekipe ya Burundi Sport Dynamic, mu gihe Olympic Star igomba gukina na ekipe ya Ngozi City. Inkino zirimwo ni inkino zigera kuri zibiri. Message Ngozi, Interstar, Kayanza United, ekipe ya Burundi Sport Dynamic. Byanse bikunze. Jewe mba numva umenga noshimira ekipe imwe muri izi ekipe zose kabisa. Ari ekipe noshimira. Mane BG Green noshimira. Nabaye konsista mu bintu byayo. Oya, apana ivyo. Uzi impamvu nuko iyi ekipe ntigeze itegwa impaka. Ibaze kuja gukina match zose za championnat. Ubizi neza ko gutsinda match bitabaho. Watsitaye nivyo kuri imwe uratsinda. Ariko ukubise match zigera kuri mu match 29. Watsinze match imwe unganya zindi zigera kuri 20 azitakaza. Ariko kugeza nuno munsi kugeza ku kanyuma ugira ukine match yanyuma. Ibi ni ibintu byo gukeza muri championnat. Nivyo se equipe yitwaye neza, ariko jemba numva umenga ni ikintu ciza cyane aba bakoze. Twabonye ama equipe menshi yatanguye kwihebura kubitwa ama forfait. Noneho tubonye na Garage Express umengera bivuye mu itangura gukubitwa forfait imbere ya Burundi Sport Dynamic muri match yaheruka. Kubona equipe iramiriza ikaguma hano ku rukino rwa mbere kugeza kugwa nyuma, se equipe yumviswe twumvise mu bibazo byinshi nk'ibyo mumviswe mu equipe yazaba muri n'izindi igatena paka kuri journée ya nyuma bagikina match. Ni ikintu ciza cyo gukeza. Ni ikintu ciza cyo gukeza. Tuzogenda tubigaruka ku buhoro mu gihe tuko turaba ama equipe yose uko yitwaye muri rusange. Equipe ya Message Ngozi barakira Interstar ku munsi w'ejo saa 9 kuri stade Urukundo hariya mu gisagara ca Ngozi hakurya gato Ibuye. Ni urukino rukomeye cyane kuko rusobanura ibintu byinshi kuri equipe ya Message Ngozi. Mbuyamba ubwo Interstar heruka mu cicaro ca kabiri yari yamanuwe na equipe ya Message Ngozi. Bagiye Ingozi, equipe ya Message Ngozi nayo irikiragwana n'ubuzima kugira ngo itamanuka. Match yaruka abantu baronka amahirwe yo kwihora. Bayitsinze equipe ya Vitalo ibitsindo 2-1, ariko baraza kugaruka mu kibuga kuri stade Urukundo. Ni Message Ngozi mu bushobozi bwayo na Interstars mu bushobozi bwayo tubona two kwitega urukino rugaragara mu yiheshusho. Utanguye nabi, kibazo kimbajije nabi uzanye mwihori. Uzanye mwivyihori uzanye ati baraka keza ko birindira umuntu akana kajyo keza Patrick. Hari abantu baronka kajyo keza ku kwihora. Ntabwo nyine ushobora kutakabyaza umusaruro. Umuntu aba takoravye ushonje nawe mugahurira neza ariko mbimwe. Kandi ufise ico kumuha. Ese wamwihora se wacanke wagira neza. Ubuse Interstar sintirimo abakirisu n'abamizirima. Iyo wisanze muri situation nayo umuntu agira pe. Ako barundi bavuga ngihori mara umuryango. Kihori mvuye mara football. Message Ngozi Interstar. Ni match Jembona ari match still. Nzomenya ibiza kuyivamo mbonye abakinyi batangura ku mpande zose. Hasigaye nk'imisaha imwe niho liste zikunda gusohoka. Voir même desert canke umuntu agiriwe bakwa karonka umuntu wo muri indani asha umukocha vice coach ari muri staff shaka kuguha liste zotangura kuko yimenyekana imi journée av samedi nabazo kina dimanche kamenyekana samedi mwijoro. Gusa impamvu ndiko ndavuga gutyo burya abantu babonye liste ya Vitalo contre Message Ngozi batangoye kwikeka ibiri bube bakibona liste.
babona rero abakinyi basivye nta mpamvu rega yari ihari kuko hari hasigaye n'iminsi ngo baje kwa gukina na Vita na Aigle Noir baje gukurwamwo na Vitaro nabo oya nako kuyitsinda kuko match yakurikiye barayitsindiye Makamba gusa jewe sindi n'umuntu yemera ko kuruhurira abakinyi ngo barinde imvune ko nabonye zirasezerana wa mugabo ko nabonye entraînement hariho na entraînement ziba ziremereye gusumba ndetse nk'ubu nka entraînement za ekipi zohura na Beji ntiziba zigoye gusumba iyo match ya Beji Patrick ndabesha ya entraînement nizo ziba zigoye gusumba iyo match ariko je nkunda imvugo y'umugabo yitwa Harusha Muhamed arakubwira ngo entraînement zigoye match bayoroshe entraînement zoroshe match bigoye ariko niyo realite y'umupira kuko burya umuntu ivyo atanga muri entraînement ntashobora kubimatchinga muri match oya ntibibaho ni ibintu bibiri biba bitanasa ikintu udashoboye gutanga muri entraînement muri match ho kirapfa burundu yumvikana ngo iyo utarose uguhangana gukomeye n'ibibazo canke nibihe bigoye muri entraînement muri match ho biraza kuba ikibazo gikomeye ni nama equipe ahuye ari muri situation zibiri zisa nkaho nubundi zidasa kuko twamye turabana bavuga ngo kuntu equipe ya Interestare kugeza maka kanya bageze kuri journée ya nyuma ya 30 baraza kuba baja kuri journée ya nyuma avayo ko bayijako mu nkino 29 babarizwa mu kibanza ca 12 n'amanota agera kuri 32 ariko kandi umugwe bagiye kuba banahura uri kuragwanira kuraba ko ushobora kuguma mu igaro gishisha ca mbere canke ukoroka nawo ufise amanota agera kuri 30 nawe ni message Ngozi ariko kandi nyuma yaho hariho base dynamique nayo ibicungiye hafi irabe ko message Ngozi ishobora gutakaza urukino ariko nabo babasaba bakure mu kibanza barimo kuko hagati ya navuga ngo ya Interestare ya 12 na base dynamique ya 14 harimo ikinyuranye c'amanota agera kuri 3 yonyene bivuze ngo mu gihe Interestare n'ubundi yotakaza ntaco vyo bibabiza ngo bibabwire kuko uravye confrontation direct ku nkino bahuye hagati ya Dynamique na equipe ya Interestare ico naco nyene kiraza gikuremo equipe ya Dynamique uravye ku kijanye no vuga ngo nibitsindo canke ibikivyo byose baza gusanga biraza gusanga ari ibintu vyerimina equipe ya BC Dynamique message ngo zire bagiye gukinogo rukino barishire ko bari muri bari ahantu bagomba kuba barondera amanota 3 gusumba ikindi kintu cyo cyose kuko bo ikintu kiza kuba rukora nuko bagenda kuri iyi match bagatsinda equipe ya Interestare mu ntara ya Ngozi atakindi kintu na kimwe gisabwe ni match jewe nza kuvuga ngo iragoye equipe ya message ngo zitweretse itsinda equipe ya Vitaro nubwo abantu bamwe tutayibonye kumwe batsinze equipe ya Vitaro kuri stade Ntwari inyuma yaho novuga ngo bari bamaze inkino nyinshi bariko baratakaza phase retour novuga ko equipe ya message Ngozi ntabwo yababaniye neza ni phase retour batsindiwemo n'ama equipe menshi agiye atandukanye ama equipe twakwita ko ari muri middle class bisa nkaho yabatsinze nka yose za Kayanza United zabatsindiye muhira za Rukinzo zarabatsinze ariko ugiye ukaraba inkino equipe ya message Ngozi yagiye irakirira iwayo Ingozi match nyinshi ubona ko bazironsemo uretse rukino rwa Vision batsinzwe izindi nkino message Ngozi arizo yakiriye muri phase retour bisa nkaho burye bafise amanota meza mu migwi yoba yarakiniye iwabo kuko muri match retour uretse novuga ngo mu nkino bakiriye zose uretse navuga ngo rukino gonyene bakiriye equipe ya Vision batsindiwe muhira burya message Ngozi nta rukino na rumwe navuga ko batakarije muhiri wabo kuri stade Rukundo atari rukino gusa bahuye na equipe ya Vision ikabatsinda igisindo kimwe Aigle Noir banganirije kuri stade Rukundo izindi navuga ngo na equipe ya Musongati yarabatsindiye muhira batsinze kimwe nawe yarabatsindiye muhira uza usanga ari Vision yabatsindiye muhira na equipe ya Musongati yabatsindiye muhira nayo ubundi uza gusanga hafi inkino nyinshi bakiriye equipe ya message Ngozi uza gusanga umenga bari favori canke wararonse ayo manota agira kuri 3 bagiye rero gusa nkaho bahura na equipe bari mu bihe novuga ngo bitoroshe
umuntu arabisanisha n'inkino bagiye barakina ni ekipe ya Messager Ngozi uravye novuga ngo ibihe vyiza bagize muri Primus League Burundi kugeza maka kanya banganya ibikombe bitatu vya Primus League Burundi na ekipe ya Aigle Noir. Ni ekipe y'amateka yabayemwe abakinyi beza benshi kandi beza kuko ni ekipe yaramuye amazina menshi ariko arafasha muri national meme n'ubu bahari aba Modere Akbare aba ba Onezime Rukundo wanashima Cedric Dani Kagabo n'umwe mu bakinyi bambere beza nabonye muri ya ekipe nubwo bitahavuye bibandanya ngo atera imbere cyane ngo ave muri ekipe Messager Ngozi abaye nokese bo mukama barahaciye nabandi benshi uza gusanga ni ekipe yegeranije amazina menshi kandi akomeye mu mupira w'amaguru Burundi. Nta mukinyi nakunze muri ya ekipe nka Tony yari umukase babone fisa abakinyi menga Idi Muselem yari fisa abakinyi beza bari beza man uraza babara distress ngene bakina Tony yarazi umupira ariko we byaragaragara ko atawukunda uravye no kunangana inyuma yo kuheba ni hafi bucutu ariko yarazi barbaro urinze ubona umukasera akina ibintu biri très technique je burya amaposta ararutana ariko rero yaje nta kintu kinjohera nko mu mediateur reka ubwo we ntundushe je ndakunda kwanaliza umuntu yitwa nimero 6 muri match niwe muntu wa mbere amanza kunjana mu kibuga ku ruhande rwa Messager Ngozi je ndaraba Messager keshi ngasanga ni equipe vraiment kugira ngo inyemeze ko yonyere ku rukino rwiza muri no minsi bigoye niyo ndanaravye mu match bagiye barakina ubwo bihagara kukabona bari kamase banganije nabo Mamuru batsinze Ngozi City banganije na Muzinga batsinze Dynamic warabona kumenga biragoye ko apfa gukina urukino rwiza ariko barafise amazina meza muri bo kuko iyo uravye rimwe na rimwe nka 11 de départ batanguza urashobora kuraba ukavuga uti iyi ekipe ni ekipe nziza vraiment yatanguye mu kibuga kuko aba bara distance aba babishaza ku ruhande nyuma ukaraba aba bakonkwa mu mukino wabo n'abakinyi bafise experience aba ba Frank n'abandi benshi bagiye batandukanye ni ekipe nziza ariko urabaraba mwino minsi mu kibuga bariko bakina na ekipe batera igitutu ukabona ko wabuze solution nimwe boshobora gukoresha bikure muri situation mbi bariko baracamo cyane nk'urukino bakinye na ekipe ya Vision ubwo vyagaragara ko yari amanota bakeneye cyane mu kibuga Vision ikabataka Vision ikabakira na ekipe nziza sinona biharira ariko warabona ngo nta solution na zimwe ziriko ziratoreka ku ruhande rwa Messager Ngozi ndetse nako vyagenze batsindwa kimwe kubusa na ekipe ya Musonga Football Club umunsi bagiye gukina na Interstar noreka kwemeza ko ari imwe mu ekipe ya mbere meza muri championnat muri phase retour nubwo batitwaye mu buryo bushimishije cyane kuko match za nyuma bariko baratsindwa bariko baranganya ariko nimwe muri ekipe novuga nziza muri championnat ya Primus League muri phase retour kuva Cedric Kamisi yaza muri ekipe batweretse abakinyi beza muri defense batweretse abakinyi beza hagati mu kibuga batweretse Cedric mwiza mu busatirizi batweretse inkino ziteye igomwe bakina n'ama ekipe akomakomeye atandukanye abakuva kwa Vitaro n'ayandi menshi bagiye barakina nayo hano batweretse match nziza pe ndetse niyo banasohotse bujuza gusanga ekipe yitwa Interstar ari ekipe nziza yasohotse kuruta cyane iyo bari muhira impamvu mvuga gutya mu nkino bakinye basohotse zigera kuri 19 inkino bakinye basohotse baja gukina mu imbere ya nako mu nkino baginye basohotse zigera kuri 14 iyi ekipe ya Interstar yisanze yatsinzemwo match zitandatu banganya rumwe batsindandwe ariko iyo uravye match nazo bakinye bari muhira Interstar mu match zigera kuri 13 bakinye bari nako 15 bakinye bari muhira batsinze match zibiri zonyene banganya ndwi batsindwa zitandatu burya iyo uravye kuri classement ya championnat y'u Burundi ukaraba gusa ama equipe ama match ya Kenya ari muhira uza gusanga Interstar yisanga murongo tukura mu kibanza ca 15 kuko mu nkino zonyene bakinye bari muhira bazikuyemo amanota 13 gusa banganya na ekipe yitwa Messager Ngozi ariko mu nkino bakinye rero bagiye hanze basohotse
ekipe ya Interstar twayisanze mu ma ekipe 9 ya mbere muri championnat ubwo batsindiye amanota agera kuri 19. Umunsi bagiye gukina na Message Ngozi, ekipe vraiment izi neza ko ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tsinde match, kandi nta kintu na kimwe nemerewe gukora. Sinemerewe kunganya, sinemerewe gutsindwa, ahubwo ikintu cambere nkeneye gukora no kuronga amanota agera kuri 3. Ubushobozi bwabo je ntabwo mbona bwo kubikora, ariko hari ubundi bushobozi ngira seri naturere bushoboka. Jewe ni ngira makenga kuri izi match za nyuma ko umuntu ashobora kutaraba match nziza ya Interstar. Nivyo twavuga ngo ni ekipe yabakoreye bashaka kujana agashabo kugira ngo bayitsinde bayikuremwo muri championnat, ariko kubera ko bagiye n'umuntu atavyo bariko bararondera binini, nta kintu barondera muri championnat. Ekipe umumenyereza ngo ashaka kurangiza muri 10 za mbere, ariko mahigwe bisa nkaho nta nico diplome nivyo byoshoboka mugabo muri zitangi ko bundi bivuze ngo ni diplome n'ubundi ntacyo Vitaro ni bari bakeneye bine bya mbere bado hike imbere ya Message. Rero hari ukuntu ushobora kuvuga ngo objective ngo kugera hano, ariko waraba muri rusange sivyo bamutumye, nivyo wewe nyene yihaye. Rero ko aho iyo birinze bigira warigi usanga vyivanga n'utundi tunukana kadushobora kwinjira muri ekipe. Niteze kuraba match sinzi, mba numva umenga ni match bwa mbere na mbere yakabaye insamaza kuri gwa rugero guko nto kwipfuza kuyihomba, ahubwo nkazo kwisanga namaze kugera hariye. Ariko ku makenga mfise y'ivyo nshobora kubonera mu rukino, arantangira kumva gusa no kwihutira cyane kuja kuraba iyi match. Rero kubw'ivyo jewe reka nitege kuraba basi match iri fair nziza. Interstar baje kugwana nk'abagomba gutsinda, Message baje kugwana nk'abagomba gutsinda, kandi biranashoka kuko iyi ni football, baratsinze ama equipe menshi kandi akomakomeye nabo bitwa ko badakomeye muri iyi championnat Primus League. Biranashoka ko bonatsinda ni equipe ya Interstar mu gihe bateguye neza umupango wabo. No kurindira match igere turaba abakinyi batangura mu kibuga, ndabe ba Cedric ko abashise muri ico kibuga, ndabe ba Bedi ko barimwe bameze neza cyane, hanyuma ku ruhande rwa Message nabo mbone babakinyi rero beza babo batanguye muri ico kibuga, turabe match nziza, hanyuma turangize championnat neza. Ivyo tugomba kurindira kwitega kuri match igomba guhuza Message Ngozi na ekipe ya Interstars. Match izobera kuri Stade Rukundo ku munsi w'ejo birumvikana. Nibaza ko ariyo match ya nyuma abakunzi b'umupira hariya Ngozi cyane cyane barabira match zabo kuri Stade Rukundo bazoba babonye muri iyi saison muri championnat ya Primus League. Ariko